Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane aho ibintu bitoroshe na gatoya mu mugambwe uri ku butegetsi, kuko umucanwa uriko uraka mu bategetsi bakomeye cyane. Hakaba hamenyekanye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba avuga ko Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwegeranya ibikoresho byose bizamufasha gutembagaza ubutegetsi, kandi n'abazamufasha gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bukaba bamaze kumenyekana, ariko byose bikaba biri mu ntumbero aho Perezida Evariste Ndayishimiye nyine yishe igihugu ku rugero rutarigera rubaho, kandi Reveriyano Ndikuriyo akavuga ko ibyo ariko arakora biri mu ntumbero yo gukiza igihugu cy'u Burundi ndetse no kurengera umugambwe uri ku butegetsi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramaze iminsi avuga amajambo ateye ubwoba kandi boneka neza ko ari amajambo acafuza umugambwe akomokamo ndetse n'igihugu arongoye. Akaba ariyo mpamvu umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ariko ariyumvira gutabara igihugu abanje gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kongera gusubiza ijunja n'ijambo umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. N'amakuru menshi ahambaye aho tugiye kubashikiriza inkuru yerekana uburyo ki ibintu biriko biragenda ndetse n'abari kugira uruhare rukomeye cyane mu itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bariko baracengera mu banyagihugu babumvisha ko bagomba kwikuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe ubusabwa nta kindi ni ugupitonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Muri iyi minsi hamaze iminsi hibonekeza mu gihugu cyose utunama turutavana ko utwo tunama tukaba ku izina ry'umugambwe CNDD-FDD, ariko bakadukora bahimiriza abantu kugumuka ngo babankisha umukuru w'igihugu ngo ntaco muriko amarira igihugu, ariko benshi marundi bakabona nyine neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ariko aramarira abanyagihugu, kandi bakabona neza ko yamaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Ikindi kandi ni uko babwirwa ko ikibazo ca Neva bariko baragitorera umuti, kandi ko bohumura ko atayindi manda uzobatwarana, ko buba bagiye kukwikiza bakakwegeza ngo na kare uriko ukora ibikorwa bitandukanye n'ibyo bashaka. Benshi baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye bagiye kumwiciza kuko ariko arakora ibikorwa bitandukanye n'ibyo abashaka, kandi bakabona neza ko ariko arica igihugu. Aho rero mu ntara zose nshasha hariko harungikwa intumwa zidasanzwe zo kwigisha abanyagihugu ko bagomba kugumuka kandi bakikuraho ubutegetsi bubi cyane bumaze imyaka 3 n'inusu barongoye. Ubwo butegetsi bukaba burongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abarundi bose bo mu moko yose, yaba abahutu, yaba abatutsi, yaba abatwa, baruhijwe n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Tugiye kubaha ibiriko bibera mu ntara zose uko ari 5, ariko mudukundire ubwa mbere duhere mu ntara ya Butanyerera. Hamwe y'intara hararungisweyo uwo bita Muhirwa Jean Marie. Uyu asanzwe ari mu baserukizi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu, akaba Nsomambike w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe, kandi ni nawe asanzwe ari igikoresho ca mbere mw'iyi migambi igayitse yo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko abavuga ko ari imigambi igayitse nabegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, abarundi bose barabona ko igihe kigeze kugira ngo bamwikureho, ariko bakabona nanone ko ubutegetsi bwa Ndikuriyo ataho buzaba butandiye n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu kandi yamye arangwa n'akarimi gasosa iyo ari mu bantu akigira nk'intama, kandi ari ibingira ribi. Yama arangwa n'amacakubiri, ubwicanyi, ubusuma bwo kwama yariye amahera y'abantu ngo agire ibyo abaha, ubusambanyi buteye ubwoba bwo gusambura ingo z'abantu,
kwama mu bupfumu n'ibindi byinshi cyane, ariko bikaboneka neza ko igihugu cy'u Burundi kitazigera gikizwa n'abakomoka mu mugambwe ku butegetsi, ahubwo kizakizwa n'abavuye hanze, kuko benshi mu Barundi baravuga ko kugira ngo ibibazo biri mu Burundi bihere ari uko barandura burundu intwaro ya CNDD-FDD imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda Abarundi. Mu bikorwa byo hafi cyane bimaze iminsi bimuranga ni ibi bikurikira: ku munsi wa mbere igenekerezo rya 22 ukwezi kwa mbere 2024 isaha 2:30 z'ijoro yarageze aho bita ku Kabanga muri komine Busoni ku wahoze ari umushingamateka batazira Gihahe, aho yari kumwe n'uwundi mugwi baje bazananye bava mu Kirundo, bahahurira n'usanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Busoni nawe avuye Bwambarangwe, harimwo na musitanteri wa komine Bwambarangwe n'uwa komine Busoni. Bari umugwi ushitse kandi benshi baje mu mamodokari yama dube kabine, barayashira mu rupangu, abashoferi n'ababacungira bagaca basohoka hanze aho kugira ngo ntibaze kumva ibyo bariko baravuga. Umuhirwa Jean Marie na Gihahe nibo bari barongoye inama babereka ukuntu Neva yishe Rubozo igihugu, ariko kandi ko borema kuko ngo igihugu kirimwo abagabo, kandi ko bakeka ko mu masengesho yabaye hari kubamwo kongere, ngo rero ibyo bokwigaho byose baze babyamirira kure babyanke, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo aramaze kwica igihugu. Ngo na Bunyoni ubu araremye araniyemerera ngo na Bunyoni ubu ngubu araremye uwo Jean Marie Vianney aranemera ko ari nawe yajanye n'abana ba Bunyoni akamwishirira telefoni, ngo rero si kera bakamubohoza ntibagire ubwoba, aho nyine uwo Jean Marie avuga ko bitari kera kugira ngo babohoze General Ngiri Bunyoni amaze aze abafashe kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko amaze kwica igihugu, ariko Abarundi bo bakabona ko n'ubundi igihe umugambwe ku butegetsi uzaba ugitwara igihugu n'ubundi busuma n'ubunyonyezi ndetse n'ubwicanyi butazigera buhera mu gihugu cy'u Burundi. Inama nk'iyo yaciye aja bukeye kuyibandaniriza Ingozi, ariko ho ntibamwitabye neza. Mbere n'abamwitabye bahavuye baridoga ko ariko abatakariza umwanya gusa. Uwo Muhirwa Jean Marie nyine amaze kubona ibyo yababwiye bitabaye ngo kongere ibe, niho yahamagara kuri telefoni ni abantu benshi cyane, ababwira ko bagomba guhura kandi bagakora ikintu gikomeye cyane, aho yaberetse ubube gito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, akavuga ko Ndikuriyo afise umugambi uhambaye cyane wo gufatanya n'abajenerali nka bose bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, maze bakikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye umaze iminsi abamaramaza, kandi akaba amaze iminsi yica igihugu ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi nyine mu bajenerali ndetse n'abategetsi bakomeye cyane basigaye bamaramaza n'ibiriko biravugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Uwo Jean Marie Muhirwa akaba yarabwiye abo bari kumwe, akabahumuriza akababwira ko Ndikuriyo atacindi ariko arakora uretse gutabara Abarundi, aho nyine ashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariwe arongora igihugu cy'u Burundi aserukiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ariko ibintu nk'ibyo nyine bikaba byamaganwa n'Abarundi, isinzi bavuga ko igihe igihugu kizaba kigitwarwa n'abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi kitazigera gikira. Bukeye bwaho igenekerezo rya 4 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 niho yabyuka akoranya inama Ibwambarangwe muri Permanence. Uwo Muhirwa Jean Marie nyine arongoye aja kuyikoresha muri Permanence ya Busoni, aho hose yagendanirwa na musitanteri Bwambarangwe hamwe n'umusitanteri wa Busoni n'utwara umugambwe muri komine nshasha ya Busoni, aho byagiye byibonekeza ko ariko agenda arangwa n'amajambo menshi y'amacakubiri no kwakisha indongo z'igihugu abenegihugu, ariko akarangiza cyane abehimiriza ko nakora ibikorwa by'iterambere ngo kuko buraca bugacana ayandi. Ahejeje aya manama ku mugoroba yaciye aja aho bita Buhororo, ni naho muri zone avukamo, agenda ajanye n'abantu bakurikira: umukuru w'umugambwe muri komine nshasha ya Busoni asanzwe kandi ari umuyobozi wa ese Mukenke iri muri komine Bwambarangwe, Karenzo François Xavier nawe nyine yari kumwe nawe, ndetse na musitanteri wa komine Bwambarangwe Mukakabanda Benice nawe nyine bari kumwe
na Nzeyimana Bonaventure yahora arongoye umugambwe muri komine Bwambarangwe ubu arongoye abahumure muri komine nshasha ya Busoni. Abo bose baba ariko bari kumwe bagenda bumvisha abanyagihugu ko Perezida Evariste Ndayishimiye abaruhije kandi ko bose bagomba gushira hamwe bakamwikuraho bagashigikira umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Niho Muhirwa Jean Marie yabanza abajana aho bita ku Kibyeyi aho nyine asanzwe akorera imihango iteye isoni kandi ibabaje, aho naho bahavugiye imihango ijyanye n'ubupfumu ibyagaragaye mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni, aho nyine byabonetse neza ko abategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bose bakoresha ubupfumu ibiriko biratuntuza abarundi batari bake babona ko umugambwe uri ku butegetsi uhenda abarundi, aho wirirwa uvuga ko washize Imana imbere ariko bikaboneka neza ko bibera mu bapfumu, ibyerekana neza ko ubutegetsi buri ngaha mu gihugu cy'u Burundi buruhije abarundi. Mumenya ko uwo Muhirwa Jean Marie akunda cyane mu Kirundo kuko ariyo avuka. Kirundo nayo ikaba yama irangwa n'akajagari ku buryo abantu benshi bibaza ko itoba iri mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi umenga yarikukiye. Ugiye mu bacamanza, mu ndero, mu gipolisi, mu buvuzi, mu burimyi n'ubworozi bihabera n'akamaramaza kuko bose usanga batagitora amategeko y'igihugu ahubwo bagendera ku mategeko bahabwa n'uwo mugabo kuko yamaze kwigira nka nyenisi. Ibyo akabikora kuko afashwe mu mugongo na Gihahe, ubu akagenda avuga ko ubu umugambwe CNDD ari umwishikira, ko muzehe wiwe Gihahe yamufashije kuba umwishikira kwa Reveriyano Ndikuriyo, ko ubu urufunguruzo rwa byose mu mugambwe ari we arufise, ko ico adashize ko igikumwo kitaba gitegerezwa gukora. Ubu kandi amahera y'abenegihugu igihugu cose arageramiye na cane cane intara ya Butanyerera ku isonga, ababwira ko ariko arabapangira amaso agahera mu nzira ntibabone namba. Abandi ibyo yababwiye ntibibe ari byo baronka bakavuga ko nyine uwo nawe ataco yamarira abarundi, niba nyine ari we uri gukorana na Reveriyano Ndikuriyo mu gukura Perezida Evariste Ndayishimiye. Ugiye mu ntara avukamwo hoho ya Kirundo nakamuna kuko ibisata nka byose byo mu ntara usanga birongowe n'abiwabo aho avuka muri zone Buhororo. Abo bose bagakora amafuti gusa kuko ari we ababwira ibyo bakora batabanje no kwiyumvira ico bajejwe, ahubwo bagakoreshwa nk'ibimashini aho nyine bakora ibyo abategetse. Muri iyi minsi ikurikira naho tugiye kubakurikiranira ibiriko birabera mu zindi ntara, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yikureho Perezida Evariste Ndayishimiye na rirya abarundi nabo bavuga ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye bayirambiwe, ariko bakemeza neza ko mu gihe ubundi indongozi zikomoka mu mugambwe ku butegetsi zaba zikirongoye igihugu cy'u Burundi atamutekano n'amahoro bizigira biboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko benshi mu Barundi baravuga ko indongozi zikomoka mu mugambwe ku butegetsi ziganjemo abasuma n'abanyonyezi bamaze imyaka myinshi bapfukamye mu nda abanyagihugu. Akaba ariyo mpamvu Abarundi bavuga ko n'ubundi itembagazwa ry'ubutegetsi rizaba rikozwe na Reveriyano Ndikuriyo n'ubundi ritazemerwa n'abanyagihugu, kuko bizaboneka neza ko ataho Ndikuriyo atandukaniye na Ndayishimiye, kuko na Ndayishimiye agishika ku butegetsi abarundi bari bizeye ko ari we uje kubakiza amagorwa batewe n'ubutegetsi bubi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, ariko akimara gushika ku butegetsi mu myaka 3 n'inusu ibyo abakoreye birarengeye. Yahise yerekana neza ko arusumbya ububi umuhisi Pierre Nkurunziza. Akaba ariyo mpamvu abarundi badashigikiye iryo tembagazwa ry'ubutegetsi rizakorwa na Ndikuriyo, ahubwo bakavuga ko umugambwe ku butegetsi wose wasezera ku butegetsi kuko ari wo umaze imyaka myinshi uzingamitse ubutunzi bw'igihugu, kandi bikaboneka neza ko indongozi zikomoka muri uwo mugambwe zishe igihugu ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi bagomba gufatwa ahubwo bagapfungwa aho kugira ngo bagumye bakora amakudeta. Biboneka neza ko ataco azigera amarira abarundi. Turabandanya kubatohoreza amakuru ahambaye cyane arabana n'ibyo Reveriyano Ndikuriyo ariko arakora kugira ngo yikize Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'imigambi mishasha Perezida Evariste Ndayishimiye afise mu kwikiza abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Byose nta handi mwabironka uretse kuri mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro mutaronka ahandi, ariyo Shiramatsiko TV bashikiriza amakuru ahambaye cyane mutakura ahandi. Bibe byiza nibyo ndabipfurije.